byarashitse ndatwara inda uko kuyitwara ndamubwira ati ndafise inda arambwira ngo wowe ngo ntaho ndakuzi ndaharura ati ko namaze kuyitwara nta kundi reka nimange ati nzomuvyara ndamurere. Umuhungu mwakundana amaze gutera inda akayihakana kubera ko utaciye uduga ruguru? Ntivyari gukunda ko nduga ruguru bivanye n'amahera nari mfise, nashobora kuvuga ati reka ndagure nk'ibintu vy'umwana nzoshobora kwifashisha, kandi naho nari kuduga kumvo yo kutagira abavyeyi si urumva ntaho nari mvuye ntaho nari nsubiye. Shalom bakunda ijambo rya Kiza TV, reka nizere ko mwiriwe canke bwakeye neza bivaye naho muriko muradukurikirana mwerereye, n'ubuntu ndetse n'umugisha udasanzwe kongera kubona uyu munsi, kuko hari benshi bakora neza aho dusumvya, bari beza aho dusumvya, batakiri kuri ino si bitavye umuremyi, ariko twebwe turacari bazima. Donc nivyo dukwiye kwiratira Imana uyu munsi. Abamerewe nabi reka ndabaremeshe ndababwira yuko hari Imana ihindura ibihe, aramarira ikashira umunezero, ntutinye kuko ari kumwe nawe. Soma Yesaya 43 igice ca 4. Imana irakubona, Imana irakumva, kandi Imana izogutabara. Inyuma yo kubura abavyeyi biwe yaje kumanuka i Bujumbura aje guhiga ubuzima, atangura twidondora. Iradukunda Alice, nkaba navukiye mu ntara ya Muyinga. Yego. Niki catumye umanuka i Bujumbura? Ubuzima bubi, naraciye mu buzima bubi, narabuze abavyeyi, kandi yumvira kurondera kumanuka i Bujumbura kurondera ubuzima. Yego. Haciye imyaka ingahe uba mwabona ubuzima? Haciye imyaka 3. Yego. Ndabona ufise umwana, ubana na se w'umwana ngaha hantu cane? Oya, ntabwo tubana. Byagenze gute kugira ntume mubana? Byarashitse ndatwara inda uko kuyitwara ndamubwira ati ndafise inda arambwira ngo wowe ngo ntaho ndakuzi ndaharura ati ko namaze kuyitwara nta kundi reka nimange ati nzomuvyara ndamurere. Umuhungu mwakundana amaze gutera inda akayihakana kubera ko utaciye uduga ruguru? Ntivyari gukunda ko nduga ruguru bivanye n'amahera nari mfise, nashobora kuvuga ati reka ndagure nk'ibintu vy'umwana nzoshobora kwifashisha, kandi naho nari kuduga kumvo yo kutagira abavyeyi si urumva ntaho nari mvuye ntaho nari nsubiye. Yego. Aho uba ni mwishantiye donc bariko barahubaka, batarahubaka waba hehe canke n'ibimuka uzoca hehe? Batarahimukira ntaraza kuba ngaha, nari nsavye indaro umuntu w'umumama, umva harageze igihe nawe arambwira ati genda mviraho, umva aha naho bishitse mwene akayikenera, umva azoba ari ingorane ntagira iyo nja, bica bisaba yuko subira guturatura mw'ibarabara ntagira iyo nja n'iyo mva. Umutahe ni ikihe kintu ubona wewe woshobora gukora? Jewe nta kintu conanira kudandaza ndabishoboye. Yego. Warigeze kugerageza kudandaza cane? Hanyuma? Hama ndabona kubera ata kindi kintu cariko kiransahiriza, kandi kubera nari mfise umutahe muke casanga vyahomvye. Yego. Ni ikihe kintu usaba ababishoboye ko bogufasha? Ukuri ico baba bashoboye cose, noneho ico bobona kibereye nico bomfasha kandi boba bakoze. Yego. Ni nk'izihe mpanuro woha abigeme canke abana b'abakobwa bakizamuka bivanye n'ubuzima wabayemwo? Jewe bivanye n'ubuzima nabayemwo, kandi aha mubona jewe nari mwiza ntaco nari mbaye. N'ubu ntaco ubaye? Ni hatari. Rero nosaba ababa bakiri bato kwitwara neza, ntibajane n'ibiguruka. Arashobora guhura n'umuntu ngo ndagukunda ariko utavuye ku mutima, ugasanga hirya yeje araguhenze, birashitse araguteye inda, wumva ngo je ngo ntaho ndakuzi. Urumva rero byosaba ko umuntu yigira buke bukakitonda. Yego. Uwo gwakazi kariko kose wogakora cane? Yego, je nogakora. Reka ndagushimiye cane. Yego, murakoze.
Ibiduhesha umugisha sivyo duhabwa ahubwo nivyo dutanga, kandi gutanga ntibisaba kuba umutunzi ahubwo bisaba kugira umutima ukunda kandi wibuka, kuko benshi muri twebwe babaye mwa buno buzima ariko Imana yabagiriye neza, babonye ikiganza c'Imana, uyu munsi barashima Imana. Uyu mumama arakeneye ubufasha, yaba kumuha ivyo afungura, ivyo yambara, kumurihira inzu canke kumuha umutahe, vyose ni ugukorera Imana. Wifuza kumufasha wotwandikira kuri 68 ubusa 53 590 canke 68 053 590, akaba ari nayo rimikashi. Reka ndabashimire cane kuba mwabanye natwe, mwakoze cane.